imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose intungamahanga. Muraho cyane muraguma? Yego turaguma. Yego Rero gatonya rero mwatuyagiye muvuga yuko imisozi y'u Burundi igizwe n'ingaburo gusa. Yego izo ngaburo mwaraduhaye akarero k'imiti nk'itatu mwosubira mukatwibutsa iyo miti yariyo. iyo miti umuntu uteye umunkamba uvura umunkamba uvura ikinyamubiri. Yego barawina umwana. Umuntu uze nyene uwo mugomera nawe nyene uvura icyo mu nda. murakoze. Uwo muntu uze uwo mugwampore nawe nyene wavura icyo mu mubiri kuko barawucucagira abana. Yego bakawukoresha nk'igihe kingana gute? Yego wari umuhozo w'abana. Hama mwatuyagiye no ku giti bita umunyegenyege. Mwokitwereka mbega? Umunyegenyege nico kora ko turebe neza. Nawo nyene uye bavura ishano. Yego ikindi kintu uvura ni giki? Ikindi kintu uvura ni giki? Uyo gucibwamo kw'abana. Yego no kudahwa. no kudahwa. Nta bindi bintu uvura kandi? Nta bindi bintu uvura? Oya jewe ndivyo nyene kuko hari wambwiye ko naho riba riri mu mutwe birakoroka. Hari undi muntu yambwiye yuko bishobora kuba bivura n'ibikomere nk'umuntu yakomeretse ngo akanyeye ko bikagira ubushi. Mwakoze none nk'umuntu yabyivuza awukoresha igihe kingana gute? Ibi none ugira ni iminsi myinshi naho ushyirako gatatu biba byakita. Kuba ari bo bose haba ku bana haba ku bakuze. Yego yahiye. Yego urabimukanyira. Aho mwakoze.